ndabaramutse nongere ndabaha n'ikaze mu makuru mu Kirundi yo kuri wa 15 Myandagaro 2025 nayo kabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Icibutso cubatswe mu Minago ngo kizama cibutsa abarundi ko bokwama bashira imbere kumvikana kugira twibukanye inzira y'amahoro ku barundi bubu nabo muri kazoza. Kugira ibibazo by'ubutunzi bihanze igihugu bitoregwa inyishu bikwiye kuva mu majambo hakaza ibikogwa. Ivyo nibivugwa na abandi kumana umushikiranganje mu vyajejwe harimo ubutunzi n'ikigega ca leta. Muyavugwa mu makungu naho Donald Trump umukuru w'igihugu wa leta zunze ubumwe za Amerika aza guhuza Vladimir Putin w'igihugu c'u Burusiya na Zelensky w'igihugu ca Ukraine. Mukanya gato turaja mwidonido ryano makuru. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Kevin Sindayihebura ni wari mu buhinga bw'ivyuma nayo jewe Fleury Bernice ahishakiye akaba ari jengira ndabashikirize ano makuru. Nkuko nari mpejeje kubibashikiriza mu ngingo nkuru zano makuru. Icibutso cubatswe mu Minago ngo kizama cibutsa abarundi ko kwama bashira imbere kumvikana kugira twibukanye inzira y'amahoro ku barundi bubu nabo muri kazoza. Nivyashikirijwe na Prosper Bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu aho yari yaserukiye umukuru w'igihugu mu bikorwa byo gushira ibuye imbere ry'umushinge mu kubaka ibitaro bizitirirwa Musenyeri Aidan Courtine yabaye intumwa ya papa mu Burundi agandagurwa mu gihe c'amagume muri 2003 hari kuri uyu wa 14 Myandagaro 2025. Tega yompi Prosper Bazombanza. N'abazokurikira ikicibutso c'amahoro n'urumuri rw'amahoro amaze kizokwama kitwibutsa ko ahantu asigura yuko duteza kwamana ntaryo dushira imbere kumvikana mu kuganira kugira ngo twibukanye yuko iyo nzira ishobora kubaka amahoro ashika kuri ucacu c'u Burundi ku bantu bubu n'abazokurikira. Igikorwa ca kabiri cyari kidukonje no munsi nabwiye ko ari kushiraho ibuye ryambe kuri Centre de Santé twitiriye Musenyeri Courtine nyene aha nyene aho iyo Centre de Santé izoca twibutsa yuko aho urupfu rwabereye hagiye kuvuka ahubwo kubungabunga amahoro. Ni ikintu twesiguye hambaye cyane rwose ahabereye ikibi havuka ahubwo iciza. Iyi Centre de Santé rero izofasha bose atanumuvuyemwo hanyuma kandi twifuriza abazohivuza bose kwatorera akoyokwe mu mahoro n'umutekano. Hanyuma kandi igikorwa ciza kije cunganira ya ntumbero ya leta yuko igihugu cacu c'u Burundi c'igihugu kiriko kiratembera mu mwaka w'2040 cifashe hama kikaba igihugu gitembera ahubwo mu mwaka w'2060. Ivyo rero twagomba duce dusaba yuko hatoba ngaha mu Minago gusa mu gihugu cose mwumvise hariya mu Rigi hari seminari nkuru izokubakwayo. Dusabe yuko mbere mu mashuri ya kaminuza yuko Eklezia Katolika ibishoboye ishobora kuzogerageza kugira ngo bafate mu mugongo kuko turazi yuko no mu bindi bihugu hari aho bishoboka. Hari haruguru ari koleji ya Mutima Mweranda. Prosper Bazombanza icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu kugira ngo ibibazo by'ubutunzi bihanze igihugu c'u Burundi bitoregwa inyishu dukwiye kubikura mu majambo hakaza ibikogwa. Ivyo vyashikirijwe na abandi kumana umushikiranganje w'ubutunzi ikigega ca leta n'ubutunzi bufatiye ku buhinga bwa none mu nama yo guhanahana ivyiyumviro yatunganijwe ni banki nkuru y'igihugu BRB ifatikanije n'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta ngo barabire hamwe ingene hoba karusho mu gisata c'ubutunzi yo kuri uyu wa 14 Myandagaro.
umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntawuntuye nawe akaba yaciye ahamagarira abarundi bose gukora uko bashoboye kugira umwimbu uboneke. Ino nkuru tuyibaze Cynthia nimubona. Nama yari hurikiyemwe abashikiranganje batandukanye harimo umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntawuntuye bigiye hamwe ingorane igihugu cy'u Burundi kiriko gicamwa na cyane mu gisata cy'ubutunzi n'ingene hoba hakarusho umaze ubutunzi bw'igihugu ubukiyongera. Edouard Norma bigendako umuyobozi w'ibanki nkuru y'igihugu BRB abona ko inzira nziza yo gukosora ibibazo by'ubutunzi ari gufata kanya hakaza harakosorwa buhoro buhoro bimwe mu bisata bigize ubutunzi gutyo bikazoteba bigakunda. Nayo arendi kumana umushikiranganje w'ubutunzi ikigega ca leta n'ubutunzi bufatiye ku buhinga bwa none avuga ko kugira igisata cy'ubutunzi gitera imbere dukwiye kubikura mu majambo bikaja mu bikorwa. Kubw'ivyo ngo hategerezwa gutezwa imbere ibisata bitandukanye na cyane ibisata bizana umwimbu. Umuyobozi w'ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo Oparseme Faustin Ndikumana nawe abona ko hakiriho abajya ibiturire abanyagihugu bakimara iminsi ku mirongo batondeye ibitoro ivy'impinduka mu by'ubutunzi bitaba abigishobotse. Kuri ivyo vyiyumviro byose byashikirijwe umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntawuntuye yamenyesheje ko leta nayo nyene igiye gushigikira ico gisata kugira ihangiro igihugu cihaye ryo gushika kumbona kazoza igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 giteye imbere mu mwaka wa 2060 tuyishikeko. Agasaba abarundi bose gukora uko bashoboye kugira umwimbu uboneke. Tubibutse ko hatabonetse umwimbu ukwiye Uburundi butaba bukironse ibyo bushorera hanze maze ikena ry'amafaranga mva makungu urikaguma gibonekeza. Cynthia nimubona reka tugushimire. Mwishirahamwe yagihaye intumbero yo gukingira ibidukikije Apal Burundi bahamagarira abanyagisagara kwijukira gutera ibiti n'imiburiburi bibiri ku rugo. Mu kiganiro yahaye Samirizi Black FM kuri wa 15 Myandagaro, Lewis Nyonsaba arongoye iryo shirahamwe avuga ko ubushuhe buguma bwibonekeza butegwa nuko mu bice bimwe vy'igisagara ca Bujumbura hari aho usanga atagiti na kimwe gihari. Tega yompi Lewis Nyonsaba kuri mikro ya mugenzi wacu Patrick Irakoze. Igisata cyo gukingira ibidukikije kiratunganije neza, usibye ko abene gihugu ubwabo bariko barisamburira ko izabo, kuko hariho nk'ahantu ushobora guca vraiment ugasanga bariko baraca ibiti uko bishakiye. Rero ivyo biri mu bintu biriko bihungabanya iki kirere kigisenge turimwo no munsi. N'ubundi buzoguma ari ubunyene, ahubwo abantu gikuru bari bakwiye kumenya cyangwa se bagatahura nuko kirarugo, kuko hariho nk'urugo ushobora kugenda mugasanga nta giti na kimwe kirimo. Kirarugo bumve ko botera igiti kimwe canke bibiri bakemera bagaheba ijyanzu bakotesha 1,500 ku kwezi, kuko plus ko tuzokunda amafaranga plus niko n'ubuzima bwacu tuzoba tuko turabwangiriza. Uno munsi haragira ahantu uri muri bisi uburi muhemu ukumva hari ubushuhe bwinshi hamugisanga. Birashoboka kuko ugiye kuraba nka Kamenge za Kinama ningo nyinshi zidafise ibiti, nibatera igiti kimwe cyangwa bibiri ko musa mu myaka 5 tuzoba dufise ikibira kinini cyane, naho tuzoba turi mu mazi mugabo ibiti bizoboneka cyane. Ubutumwa no abanyagisagara nuko bo kwijukira gutera igiti. Ingaruka zo kudatera ibiti ni nyinshi cyane, kuko twarize hari ibintu twize mu mashuri ko umuntu ahema impwemu zonone kayembi hanyuma tukinjiza impwemu nziza. None izi impwemu nziza ziba zavuye nuko haba habaye tretema mu mababi y'igiti, hama igiti kikarungika arizo zizi impwemu tuca twakira tukaba turiko dukoresha geza ano mango. Lewis Nyonsaba arongoye ishirahamwe Apal Burundi. Ishirahamwe rijeje kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Olicom rihamagarira leta nshasha iheruka gushingwa guhagurukira ikibazo c'ikena ry'amafaranga mva makungu, ikena ry'igitoro hamwe n'ibindi bitandukanye. Nimubona Alexi ajetwe kumenyesha makuru mu ishirahamwe Olicom abishikirije inyuma yaho ishirahamwe Brarudi ridugije ibiciro ry'ibinyobwa rihingura. Tega yompi Alexi nimubona.
Ishyirahamwe Orikome twakiriye nabi iyo ngingo kuko igiye gutuma ibiciro biduga ku bintu vya nkenerwa nka vyose mu gihe ubushobozi bwo kugura bw'umwenegihugu bwo butiyongereye. Ishyirahamwe Orikome rirarajwe ishinga n'iduga ridasanzwe ry'ibiciro ku bidandazwa vya nkenerwa mu buzima bwa misi yose bw'abarundi na cane cane ibinyobwa vy'ihinguriro Brarudi, isukari n'ibindi bihingurwa vya nkenerwa vyo mu buzima bwa misi yose bw'abenegihugu. Ivyo rero bikaba biva ahanini kw'itakaza ry'agaciro k'ifaranga ry'u Burundi hamwe n'ubukene bw'amafaranga y'agaciro ayo mu rurimi rw'igifaransa bita les devises. Kubw'ivyo twosaba leta shasha iheruka gushingwa na nyir'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi guhagurukira ikibazo c'ikena ry'amafaranga y'agaciro, kene bw'igitoro, kena ry'umuyagankuba hamwe n'ubukene bw'amazi kuko ari bimwe mu bituma ibihingurwa nka vyose biduga agaciro. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Ikigo kijejwe kugenzura ikirere Ijebu kimenyesha ko imvura itaratasura yarayiguye ari imvura yahorigwa mu kwezi kwa Myandagaro. Augustin Nzirabona umuyobozi mukuru wa Ijebu arakebura abarimyi ko atawoca atera nubwo umengo ikirere cahindutse. Augustin akavuga kandi ko iyo mvura yahora ikunda kugwa mu matariki ya 15 Myandagaro. Tega yompi Augustin Ngenzirabona. Sigura ko hari igihe cy'agatasi cyatanguye kuvuga ko atawoca agira ati nacerewe ikahubwo ntere. Yego iyo mvura irafise akamaro ku mirima ku biterwa rimwe rimwe bamaze gutera kandi irunganira nka bijya bavomera, ariko imvura ntiratasura ntawoca afatira kurera mu mvura yatasuye. Vyama vyabaye hari aho ikunda gushika nko mu matariki 15 z'ukwezi kunyene kwa Myandagaro, ariko ubu yabaye ico gihe kitarashika nuko nyene ikirere niko kiramazi kirere kitaguma hamwe, ariko twebwe ingene dukora turaba iminsi 10 y'ukwezi ntituvuga amatariki. Nukuvuga rero ko iyo mvura yaguye mu gihe cyayo ko yamibigira imyaka yose. Bisanzwe ni ngeyi mugabo muratsi ko muri bino bihe hariho ibintu vyahindutse mu kirere, ibihe bisa n'ivyahindutse nuko rero bayibonye gutyo, ariko ni ya mvura yahorigwa cagiye twebwe mugabo ntituravyemeza neza ko yoba yabaye nyinshi dufatiye kuyahorigwa kuko ntitwegeranya ibiharuro ibipimo dufise mu gihugu ayo mvura yaguye. Ntitwavyegeranya ivyo biharuro niho tuzogira tuti yabaye nyinshi, ariko iba nyinshi banke nuko ico kimenyetso kiba cabaye cuko iyo mvura yamigwa imyaka yose. Augustin Nzirabona arongoye ikigo kijejwe kugenzura ikirere Ijebu. Inkuru ya nyuma yo muri ano makuru nayo kuruno wa 15 Myandagaro niho Donald Trump umukuru w'igihugu wa leta zunze ubumwe za Amerika aza guhuza Vladimir Putin w'igihugu c'u Burusiya na Zelensky w'igihugu ca Ukraine mu kiganiro kiza kubera i Alaska gifise intumbero yo guhagarika intambara muri ivyo bihugu imaze imyaka 3. Ni nkuru dukesha iradiyo y'abafaransa RFI tukayisomerwa na mugenzi wacu Nobel Nahayo. Musi rero niho yitezwe ibiganiro bihuza Ukraine n'Uburusiya biza kubera muri leta ya Alaska muri leta zunze ubumwe za Amerika. Umukuru w'igihugu wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump akaba yashikirije yuko ivyo biganiro bizoba bifise intumbero yo gushira ku meza imwe umukuru w'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin hamwe n'umukuru w'igihugu ca Ukraine Zelensky. Eka mbere aza kuba ari n'akaryo ko gushobora gutahura ibijanye n'ivyari vyumvikanywe mu guhana
ahantu turere twagiye turigarurirwa ku nyungu z'umwe wese mu kiringo c'imyaka 3 bari bamaze muri iyo ntambara. Kugeza ubu Uburusiya bufise uturere twababa ibice 20% mu gihugu ca Ukraine, mu gihe igihugu ca Ukraine co kitigeze gifata agace na kamwe k'igihugu c'Uburusiya kuva mu kwezi kwa Ntwarante. Igisirikare ca Ukraine kikaba cagenzura uruhande rw'akarere cari cafashe mu mwaka wa 2024. Uturere natwo igihugu ca Ukraine gishaka gusubizwa bwari bwafashwe n'igihugu c'Uburusiya na gace kitwa Crimea, Donbass, Kherson hamwe na Zaporozhia. Mwumenya ko iyo ntambara haharugwa abarenga 15,000 b'abanyagihugu, abasirikare nabo mu makamba mwamwe y'impunzi bayipfiriyemwo, nk'uko biri mu cegeranyo cashikirijwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU cakoze kuva mu mwaka wa 2014 kugera mu 2022 mu ntambara yabaye mu gace ka Donbass yariko ihuza umugwa mukuru w'igihugu ca Ukraine hamwe n'igihugu c'Uburusiya. Nobel nahayo reka nawe tugushimire. Akaba ari no nkuru ivugwa mu makungu dusozereye ko ano makuru, ariko abayafatiye hagati reka tubibutse ingingo nkuru zari ziyagize. Icibutso cubatswe mu Minago ngo kizama cibutsa abarundi ko bo kwama bashira imbere kumvikana kugira twibukanye ko inzira y'amahoro ku barundi bubu nabo muri kazoza. Kugira ibibazo vy'ubutunzi bihanze igihugu bitoregwa inyishu bikwiye kuva mu majambo hakaza ibikorwa. Ivyo nibivugwa na abandi kumana mushikiranganje mu vyajejwe harimwo ubutunzi n'ikigega ca leta. Muyavugwa mu makungu naho twabashikirije ko Donald Trump umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aza guhuza Vladimir Putin w'igihugu c'Uburusiya na Zelensky w'igihugu ca Ukraine. Ivyo byose mukaba mwabikurikiranye murano makuru. Shimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, shimire Kevin Sibomana yariko arafasha mu buhinga bw'ivyuma. Jewe Fleury Bernice ahishakiye akaba ari je nariko ndabashikiriza ano makuru, ndabasezere ndabifuriza kugira ibihe vyiza.